ku kwezi kwa Rusamu no mwaka umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Reverend Kuriyo yaragiranye inama n'abanyeshuri bo mu ishure ry'imyuga ryitiriwe Kristo Mwami Lycée Technique Kristo Roi yo muri komine n'intara ya Gitega, bakaba baganira ibijanye n'imibano. Mu ijambo yashikirije, nyakubahwa Ndikuriyo yasavye ko leta yosubiramwo ibijanye n'inyigisho mu mashure, abanyeshure bakiga icigwa kimwe kugira ngo bakinoganze. Tugiye muri kahise y'igihugu cacu dusanga umwaka tubaka n'umwaka udasanzwe kuko umukuru w'igihugu aba ariho arangiza ibiringo aba yatorewe n'abene igihugu kandi bivyemewe n'amategeko akabisa uwundi ntibyahoraho kuva Burundi buremwe ntibyabeho. Nico gituma mege nivyo mu misi zimwe muzomutwara igihugu nikuza murabimenya bino bintu ni ibintu bishasha bije mu gihugu. Nico gituma umwaka ari special wabera umwaka mwiza mege mugomba gutanga ubuzima bw'igihugu tuja mu buzima busanzwe mugomba mu kaminuza ejo muzaba mufise ama licence muzaba mufise ama doctorat ama maîtrise ama doctorat ejo muzaba mutwara igihugu. Twifurize rero ko wabera umwaka mwiza w'imigisha imihezagiro, umwaka twandika amateka turi hamwe, hama mugira amagara meza, hama mumenye no mu mashuri mukiga mukamenya. Umwaka special mwacha mumenya cyane kugira ngo turonderamwe abana baciye ubwenge bazodufasha guteza imbere igihugu. Kuko nanga mu ndero kijya ejo turi mu ntara y'Amakamba turi n'umushikanganje w'indero turiko turaganira n'abene igihugu, naramubwiye nyakwa mushikanganje naho mutwigisha muratugora. Acavuga ati kubera iki ibintu by'indero mu Burundi, ibintu by'amashure biracangana, usanga umwana afise amakaye 200 ariko ariga yose agoteza gushira mu mutwe. Mugabo bijya bintu biradusubiza inyuma. Nico gituma iyo twize ataco tuvamwo, wiga byose ntarakimumenya. Ni buke twarabivuze mu ntara zo twaciyemwo tuga tuti burya nta kuntu wosigurira ingene umwana yotemberana amakuru 10 nangahe yiga agaheza bimwe kuvyiga yabitahuye agaca yiga ibindi bigaca bifite ivya mbere. Mugabo kandi tuvuga tuti na leta yarikwiye gusubiramwo ibintu vy'inyigisho nimi buri muri poste fondamentale umuntu akiga kimwe kugira ngo acikoncentre ko ashobore no kuvuga ati je nahejeje physique, nahejeje mate, nahejeje chimie, aboneke yuko umuntu hejeje chimie ahejeje nka humanité abandanye na chimie yiwe hamejo azodufashe guteza imbere igihugu. Naho buri umunyeshure utiyemera, je nabwije ukuri utiyemera umunyeshure umaze kwihebura mu mutwe, kuko mu mutwe no hambere yihebura, wihebuye mu mutwe ubugiriyeko mugo buzi ndashoboye biheze. Umukuru w'igihugu yacaje avuga ati turashoboye abarundi, Imana yaduhaye amaboko abiri cyo kimwe n'abazungu. Urumva rero akazi kariho, mugabo rero natwe ntitwitegura, usanga dufise nikere mugabo amaburse yose nagiye kuraba umushikiranganje nta bana nabo bagiye kwiga ku exploiter nikere, ugasanga twe tugenda tukiga bitazokenerwa tukavuga ngo turashomeye nikezo exploiter muga nta numwe agenda yagiye hanze kwiga ivyo mineralogy, nta numwe. Je nagiye muri ndabaza Maroc murabanye nabangaye ota nta numwe karavyiga, muri Ende ninze kavyiga nta numwe, mu Burusiya umengo ari umwe. Aho rero tuziga ku exploiter cyo turondera abantu baza kutwiba mu rugamba, mugabo mwese nk'abana muteza kubimenya kuko ejo mugiye muri kaminuza apana kondera ivyoroshe, rondera bizogufasha no guteza imbere igihugu na wewe. Jewe abantu bose baza kubaza n'amadosi bize gestion, ndabaza gestion naho yo bari entreprise niniya bakeneye comptable, bakeneye aide comptable, caissier batatu, none mwese mwize gestion none muzogera ibi. Umukuru w'inama nkenguzamateka yabamenyesheje ko bikenewe kurondera imizi y'ingorane z'amacakubiri Burundi bwaciyemwo, aca yibutsa ko amacakubiri yazanywe n'abakoroni b'ababirigi mu mwaka w'1925. Yabasabye kudoma urutoke ku basuma banyuruza amatungo ya leta, kwiyemera bakirinda gusegerereza no kuzotunganya imigambi izotuma bene gihugu baronka akazi n'ibindi. Aya mateka rero tugo twandike navuze tuyandika mu gihe igihugu cacu naco nyene kiri mu bihe vyiza. Tuvyishe turavye ibikikuje aya mateka tugo twandike dusaba igihugu cacu gitekanye. Muri rusangi ugiye kuraba kuri n'imyaka ni gake twaba twinjira mu matora mu Burundi hari umutekano.
wasanga ari ibihuha byinshi, ugasanga impunzi ziko zirahunga, abantu bafite umutima uhuha bose bariko baje Tanzania, mugabo ubu tubigize bose ko batahuka. Hanyuma ikindi naco cyakoze cyane ni iki turavye ingorane twaciyemwo, ingorane z'amacakubiri, kurondera imizi y'izo ngorane, ibintu bikaja habona, ukuri kuja habona, hanyuma tuze turavugana ukuri. Ingorane zarabaye, ngira mwarabonye hirya no hino komisiyo veterinary conscience ivuga iti hariho abantu bagiye baricwa ku bwishi mu myaka iyi niyi, nirabishire ku mugaragaro. Uje turabikeneye kuko tugomba dutangure ukuri kuja habona. Ikidufasha ni iki? Murabona yuko ayo macakubiri twe tuvuga abahutu batutsi n'abatwa, sama macakubiri twe twari dufise imbere y'abazungu, n'abazungu babizanye bazana politike muri reforme administrative de 1929 niho byaje. Muri 1925 niho umwami w'ububirigi yasohora intuze decret, intuze arrêté royal y'amacakubiri, twarayirose turayifise ubu. Kera nta ngorane ziri mu Burundi, mugabo baraje baradevelopa ibintu by'ubwoko bitabaho. Mu isanzwe ubwoko ni iki? Ubwoko nivyo abantu basangiye ubwoko, basangira imico, basangira imigenzo, basangira ururimi. Ubwo nibwo bwoko. Ugiye nko mu bihugu bya Tanzania hari ubwoko 120. Mu bwoko 120 nta bwoko buvuga ururimi n'urundi. Ugiye muri Kongo Kinshasa hari ubwoko 400. Mugabo hari indimi 400. Ubwoko bwose n'ururimi rwabwo na territoire yabwo, bukayi imico n'imigenzo. Dufate nk'ubu twe mu Burundi tuvuge Kirundi, dufise imico n'imigenzo y'Ikirundi, twe turi ubwoko bumwe bw'abaki bw'abarundi bavuga Ikirundi. Ikindi naco ciza ni iki ca prise de conscience mu Burundi, umuntu akamenya kateza kubaho nuko naho utosiga ko ubaho. Ibi no kwiyemera rero ni ibintu bigoye mugabo. Burya umuntu wa mbere agira ingorane n'umuntu asega. Nukuvuga ukusega ucumengo bya bintu uri kurasega nivyi wawe. Gushika naho ugomba kurekrama. Nta tegeko na rimwe ririho yuko umuntu uteza gufasha. Nta ririho. Mu gusozera nyakubahwa Ndikuriye yabasavye kwiha intumbero y'ico bifuza kuzoba muri kazoza, kwirinda inda z'indaro n'ubunebwe, gukingira ibidukikije, gukomeza imico n'akaranga, gukunda ibikorwa n'ibindi. Kwiha intumbero mu buzima ni byiza. Tuzokorera cyane mu gwaruka ko tugomba ugwaruka rufise vision. Dukeneye ugwaruka rufise vision. Ko turabona keshi uri kwaraba bamwe uravuga uti none uyafise intumbero nk'igabasha mu buzima. Umva twaragiye tugendera intara zose. Muga dusanga pati abana nivyo barabahohotera. Mugabo abana bose kubera tubabwira ikintu na kimwe, abana bagira intumbero. Ni byiza yuko umwe wese aba responsable akiha intumbero y'ubuzima. Kwinumbere ubuzima cyo cyambere cyo kikambere gikomeye. Gukunda ibikorwa apana no mu ishuri, gukunda ivyigwa no muhira. Hari abana badafasha abavyeyi muhira, aca genda nk'umuntu. Hari abana abavyeyi batubwiye bati twasanze tugiza nkete umwana ugasanga abavyeyi baratinye, umwana wese umukoreje ko muri interiyeri haguriye abakoreje ngo je mwana wanje umukoreje rero umengara musumba. Muga turavye ngene tu abana baregwa, umwana wese rero nyine abavyeyi agiye muri vacances kumana abavyeyi akemera impanuro bamuhaye ibikorwa kubafasha avamo umuntu.